tuanze dushimira Imana mushobora vyose yoyo yamimurikirana ntaryo abarundi kugira ngo bamenye ico bokora. Tunezerejwe nuko biriko biraboneka neza ko abarundi bashitse ku yindi ntambwe, ngira ngo novuga nti bareze. Twarabaye abagabo ntitukiri babandi busimbira hamwe, ubu turi abarundi b'abagabo babona iyo baja. Imana yaragize neza yo yatumurikiye gushikaho tubona inzira twofata. Ubu rero turi mu nzira y'imbona kazoza yo Burundi. Ntagiye uzobabesha, nta muntu n'umwe azi bizobejo. Ejo ubona Imana niho ikumurikira. Tuvuze imbona kazoza tukavuga tuti Burundi tubona buza buteye imbere mu 2040, ni nk'indoto turiko turondera kwishira mu ngiro. Ni igicapo c'Uburundi dushaka, kandi ico gicapo bwa tugishikire nuko twese tuba dufatanye mu nda tugendera hamwe. Ubu rero birahimbaye, Uburundi bwaciye mu bihe bigoye aho hari inyenga hagati y'uburongozi bw'igihugu n'abenegihugu. Kare uteye imbere uvuze ngo arize ntiyasubira kwitwa umwenegihugu yaba yigiriye. None ubu ni muraba bakuru n'abato twese hamwe turubakira hamwe turondera ivyiza. Uru rero n'urugero rwiza cyane gwerekana ko abarundi twamaze kumenya ko indongozi ari uwa mbere mu bangana, kuko indongozi iva mu bene gihugu bakamushira imbere kugira ngo abarongore, hanyuma gutyo hari igihe aruha uwundi akaza kuko ava mu bene gihugu, wa wundi arushe acasubira mu nawe nyene muri babandi. Niyo ntwaro nziza abarundi baharanira kuva kera narindi, aho abakuru n'abato bose bagira hamwe bari kumwe. Iki kimenyetso rero ni n'ikimenyetso cerekana kazoza keza ku gihugu cacu. Nta muntu asambura ivyo yubatse. Igituma twagira ibibazo keshi Uburundi ntitwari bwatawe bwubaka kuko indongozi ntizatuje imbere ngo twubake. Uno munsi ndazi ko atawo tuzanamwo intambara twabisamburaga yemwe. Ibi turiko turuhira ko twubaka irya shusho y'irya nyubako dushaka irya turiko tujako, hari umuntu yobishika ko nkagira uza kubigusamburira ukemera. Nico ituma rero ibi nibimenyetso vyuko Uburundi bwamaze kurama, turiko tugenda tugana kazoza keza kandi karimwo umwizero. Uwo mwizero ubonekera muri ubu bumwe bwacu. Uwo mwizero ubonekera kunge na bene gihugu ubu ubaronka karyo ko kuvuga akari ku mutima kandi ataburyarya burimwo. Ibikorwa rusangi rero twasanze ari byo vya mbere biteza imbere igihugu, kuko bituma abenegihugu bashira inguvu hamwe, bashize inguvu hamwe barashika. Ni muri yo ntumbero mbere turapanga neza tugira tubigire ubu umugambi utunganijwe neza ufise amategeko awugenga. Umugambi wo gukora ibikorwa rusangi tugira amategeko abigenga. Igihe twariko twubaka irya stade baravuga ngo quartier niramukiwe ikazi kubaka, quartier yindi gakurikira, quartier yindi gakurikira. None wumva ibikorwa rusangi tudashobora kubitunganya neza gushikaho twese umwe wese yumva ko atereza guterera agacumu k'ubumwe mu nyubako rusangi zacu? Birashoboka. Twese rero dukura amako mu mpuzu, ibi bikorwa rusangi tubibandanye, mbere tuduze umurego kurusha uko twahora. Uno munsi twarinjiye mu ntwaro ya demokrasi, abenegihugu nibo bitorera indongozi. Nta kintu kinezereye, murabona nk'ubu buca twigira mu matora. Biranezereye kubona ayo matora atadusamaza, twe twibereye mu bikorwa. Kuko amatora no kugira gusa twinagure hanyuma twibandaniriza urugendo. Nk'ubu twaratangwa inyigisho ijanye n'amatora, hariho abantu batazi n'amatora ico arico. Je nkunda kwibariza buke buke. Abantu bakina umukino w'amatora ni bande? Hariho abazi ko abanyepolitiki n'abenegihugu kuko nibo batora. None umukinyi si ukina. None abitoza nibo bakinyi, caye abatora nibo bakinyi. None ni kuko yashavura abatara bakinyi.
abitoza mugabo abakinyi ntibashavure. Ni kubera iki abavyimbye umutima ubu ari abadakina, abavyimbye umutima n'abashaka kwitoza, abamerewe neza n'abatora. Nagiye ndababwira umurundi wese n'umukinyi, umurundi wese n'umukinyi, n'abajyanye politike n'abakinyi. Nibareke kuvyimba umutima rero, twese turabakinyi kuko nta numwe adatora. Abajyanye politike n'abakinyi n'abatora mu bandi, igikuru nuko dutunganya neza amatora, kandi amatora n'ay'igihugu sa y'umuntu. Amatora sa ya seni, amatora n'ay'igihugu. Igihugu mbere ubijejwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati, burya niwajejwe amatora, niwajejwe guhagarikira amatora, kuko inzego z'igihugu nizo zihagararira amatora. Hanyuma rero inzego z'igihugu zica zirondera umugwi w'abahinga muri abo barundi nyene, uwo mugwi ni uhagarikira amatora. Iyo ubonye umenga uwo mugwi hari havuga ngo wohengama, nawe urahengamye kuko nawe urafise aho utora. Mugabo kubera ico haca haba abandi baza ubwa mbere, ucugira wewe witoza, ucugira inderetsi zawe kugira ngo ntibihengame. Abamenyesha makuru bakazana ibinyamakuru kugira gahabaye akanenge gace kavugwa gakosogwe. Hakabaho n'abandi baza kurorera kugira barabe ko bimeze neza, biko bigenda neza, kugira ngo twese duhanurane amatora agende neza. Muga ntagi uzosubira kuvuga ngo hari umuntu adahengamye hageze amatora, kuko urafisa utora. Ntibazabeshe bajyanye politike, ntibazabeshe nabo nyene barahengamye, nabo nyene botwara seni two bagiriza ko bahengamye, kuko nabo barafisa aho batora. Nta numwe adafisa aho atora, kiretse uvuze ngo tuzane umunyamahanga. None seni igirwe n'abanyamahanga ko aribo badatora gusa? Amatora n'ay'igihugu niyo yerekana ko igihugu ari kigabo cigaba kikigaburira. Ntagiye abantu basubira kuvyimba umutima. Ndazi yuko nko hari abavyimbye imitima abitoza, nibahumure, hazotogwa umwe kandi azotwarira bose. Twebwe twirabira ibikorwa gusa, ntagire umuntu yasubira gusamara. Twe twirabire ibikorwa. Nkobo gayemo nk'umuntu yoza, murabona abari ngaha hari imigambwe irimo, twese nitubara abakijya gusa. Umugambwe turimwo ni ijya nzu, ijya nyubakwa turiko turubaka. Aha twese turi muri ujya mugambwe ijya nzu, twese turaba hamwe, dukeneye kwijya nzu ishika kuri ya sanamu. None mubona turayishikako? Aha hari umuntu yoca avuga ngo ndarushe, ngo ndabihevye. Ijya sanamu mbona bamanitse hajya, erega iriho hajya ingeri zo bimeze. Utari umuntu ufise umutima ugumye, wavuga ati rujya runtu tuzorushobora gutega bashi. Mugabo kubera umutima wo kwemera ko tubishoboye, tukagira umutima wo gufata urugendo tuja kuri rya sanamu. Erega kujya nimbona kazoza, ni kimwe mu mbona kazoza, turi mu rugendo. Nico gituma burya hari abantu bari hagufi, bamaze gutera intambwe, bari hagufi yo gushikira irya sanamu. Mu mbona kazoza yacu hari abamaze gushika mu 2060. Mbega none barashitse baca baja, ucugaruka ugafata ukuboko abandi kugira nabo bashike. Uwuzi ko yateye imbere nagaruka afata ukuboko abandi. Turiko twubakiye inzu, hari ufise amahera ngana n'itafari rimwe, bizane nta ngorane. Hari ufise ibeni y'amatafari zana, hari ufise imifuko 5,000 y'isima zana, kuko none niwanka kuyizana uyajana. Nize tuma twese ku mugambi wose ujanye no kugira ishusho nziza y'Uburundi tubihundarako twese. Turi kumwe twese, turi kumwe twese, nta kintu kinanirana tumfatanye mu nda, twese turi kumwe. Ndakengurukiye rero na bene Samuragwa. Bene Samuragwa narigeze kubivugana, mukaba mwita mwene Samuragwa, mudafise akaraga mutima ka mwene Samuragwa. Kirazira kuyitirira umuntu mudasagira akaraga mutima. Ibikorwa twese tubone ko tuteza guhindura ishusho y'Uburundi, tuteza kuyihindura. Ntibihinduka ku munsi umwe, n'urugendo. Nk'uburavyi yo tuva karabaho tugeze, turi ku rugendo, kandi tuza turarondera uburyo bwo gukomeza urwo rugendo. Twicaye
umwe wese atarondeye uburyo buzotuma tugenda kuri urwo rugendo uzoba uri kuryama imitsi abandi. None rero bene Samuragwa ndabonye ko ari sawa. Hariho abagabo basivye kubera ntibabagishobora guterura ikajya kantu. Nubona ko abadamu ari bo benshi, abagabo basigaye hehe? Hariho abagabo batagishobora guterura akajya kadobo, ntabariho batagiterura agaseke. Kubera iki? Vya biyoga. Aho umuntu yiyahura abona, aho umuntu yiyahura abona. Ko rero mwatoye kwiyahura mubona, tugira tubankire kwiyahura. Ntitwobemerera. Genda bahaga akaroro gatoye. Agapiripiri ni karibwa. Wosaga umwana wawe arunzemwo urushi rw'ipiripiri mu byo kurya, wo mwemerera? Numwemerera? None twemere bijya biyoga vyica abarundi tubona. Tumenye ko ari bijya biyoga n'umwasi. N'umwasi akomeye. Umuntu agutesheje yuko udazosubira gukora. Uzoguma ukukumba ngaho gushika upfe. Hari n'abamaze gupfa. None twemere abantu biyahure. Twese tuve hasi tuzigwanye.